Mbaye ahaga kumushira mu ba influencer sivyo vyiwe. Yeah. Oya. Gusa mugabo gende mu influencer. Mugabo mbaye ahaga pastor. Uruga wambaye ahaga gutwa gute? Mbaye ahaga nye uruga gwiyo story. Inyenyeri naho yoba ari mwiwese iraka. Inyenyeri naho yoba iri mwiwese iraka. Urayibona twatagari ikintu. Ubikunda simbizi bakora. Urabyumva plus. Bayizimya. Wizi nirazima. Jera aho nzopfa. Bazovuga bati imva yasimbitse. Yewe niko biba bimeze. Kubera n'umuntu azobapfuye, hari umuntu apfa bakavuga bati je naho nopfu no munsi. Naho nopfu no munsi je nyine nopfu no munsi. Igihugu cyose cyomenya yuko napfuye. Simbizi wewe. Naho wapfuye umuntu. Ego igihugu cyose cyomenya ati simbizi hari umuntu yapfa. Naho basi ubutanamuza basi n'uti kuri yemera na. Oy bro ubiriza man. Entraînement yanje yo kugaburira pe. Kagagati nyakame. Ubiriza bro. Je mariage yanje yaragaburiye aba content creator. Sivyo? Mariage yanje gwera kuri dot. Dot yanje yaragaburiye aba content creator. Eta civil yaragaburiye aba content creator. Mariage yanje yaragaburiye aba content creator. N'urufu rwanje ruzobagaburira. Mubikunda mu byanga urufu rwanje ruzoba. Peu importe Imana gusa izomfashe gusa mfe ni the games. Nafira mugashe nazo bahingora. Yes. Hello n'abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Simbizi urashaka kuramusa abakunzi ba Gatech. Tamujana abakunzi ba Gatech nanabipfuriza n'umwaka mwiza w'2026. Yes. 2026. Hari umusesanguzi yitwa V8. V8. Yes, V8. Yari karasesangura kuri best influencer yo muri Irebe FM. Ego niyo yitegura ntihenze sinzo ko ntababivuga. Yari kavuga ngo mu bantu batowe canke umuntu yatowe kwako gashimwe kuba simbiza atarimo. Mbaye ahaga atarimo. Ati ryo higanwa ririmo akanenge. None ko atotegura guwe nawe akabashiramo. Iga buri muntu wese ategura ivyiwe afise n'ivyabagamije. V8 nambabona yuko iyo higanwa tutari rimwe ritari higanwa ategura guye hamana bagasha dushimye. No kuvuga V8 yitaye mu bitamura. Kandi arabikunda V8 subwa mbere. Bwambere ite mu diaspora ridiragara. Ngo V8 mu by'aba diaspora ati none uramaze no gutererayo. Oya. V8. V8 ikintu kimwe cyonyene yanguriye igihe kiraho yanguriye fungusi bimwe baheruka gusesa ati rero n'ubu kukuvugira nico bimaze wari umuruturutu ari bora baheruka gusesa ariko ijya ntira fungusi ntiyayifungusi ya Rise and Shine kuko turayamamariza bijya ari bya fake bimwe babisesa rero nivyo V8 yanwa Ravyo V8 rero umukeneye gutegura buya mu Burundi higanwa byabaye yagiriye imyidogo kitwa gute Super Beat Awards. Yeah. Sivyo hari imyidogo yigeze wumva kuko ariho amahiganwa ategurwa aza aje ku nyungu z'uruganda harimo inyungu zuari ofete gutegura higanwa haba harimo inyungu zuari teguye n'inyungu z'abariko barahiganwa. Hari andi amahiganwa yo utamenye n'inyungu yo zirizo murabyumvaga braza niyo mpamvu rero nka V8 avuze ati akeneye gutegura nawe afize gutegura ivyiwe je burya sinza ngira ama commentaire ku muntu yateguye ibintu ko yasimbaje objectif eziye muri yo mirwi yose uvuze Irebe best influencer woye class ahe nibo ivyo bazwa bariteguye igihe higanwa bene vyo kandi president hariho ababa bazi ivyo barimwo hariho oya ega nibo nyene baba bazi jewe nk'ubu umbajije nk'ivya Super Beat Award ndashobora kubivuga parce que ntiga ariko birabe inyuma background ndi mu bateguye higanwa kuko Irebe best warigeze ubona umuntu akora ikiganiro ajya umuhari Super Beat Award
wapi kagaga wapi kirari cyo kiganiro nta nakimwe gihari kubera iki ariko ngo mwarahatswe kujyana oya nukwende bigomba kumera kujyana ihiganwa riko rirategurwa hariho imiyaga utegeza kugwana nayo kandi iyo miyaga ikiryoshe nuko yagumye hagati kubategura wazise impemu mbi ni impemu mbi kuko abantu bagenda uruntu wowe dufate nko par exemple uteguye ihiganwa sibyo experience je mvuze niyo vuze nizingana nizisa wewe nashaka gushira muri organisation nagushiramwe ugacuzana nko ubufana urabyumva ga place kubera iki hariho ingazi utaragerako cyangwa ari usanga n'ahantu wowe uba wicaye ari umuntu yaguteretse mugabo hariho parcours byasaba uceko yo kurengera uwo muvukana umugenzi wawe ufana niyo mpamvu umuntu yize yapambaye kuva mu wa mbere akiga kwera ari yapambana n'umuntu bagabiye diplome n'uwayikoresheje mu buyenzi urabyo rero wayikoresheje mu buyenzi bageze mu gikorwa kimwe ntibasa muravuga ati uyu wivyari mwarabizi uno ari karatombotse rero novuga rero ko mu by'amahiganwa je nishimikije dufate nk'irya super beat award mubo twari kumwe ego hari bamwe bavuga bati reka uku nuku sivyo mugana abandi bavuga ushakora umuntu ati uyu naho bino bintu abirimwe biramurengeye urabyumva hari abantu usanga ushobora kuri mu kintu kavuga ati kino kintu naho ndakirimwo si cyanje ariko twari kumwe udashobora no guharura n'amajwi utazi niyo bitumuto ati none ndiki none okay uwambere aza kubande ukabura ni hari umujama twari kumwe muri super beat namubwiye ati wewe nube president wa jiri niki mubwira be president wa jiri tugeze muri salle barahagurutse ashara vyikurako aca bihubundi ubundi nababihaye uba je sindimwe muri jiri ndavuga ati jiri ni jwe mwebwe batatu sivyo hama jewe nundi mugenzi twari kumwe tugume muri communication na organisation gusa avuga ati cyanda dezinye umuntu ko nyari president wa committee wo niwe president wa jiri hama nakabicegera cyawe ubundi abo mu membre nyine hama twebwe on va superviser urabivaga braza tipararaba impapuro ziriwe barahagurutse afashe ijambo gabana ngo jewe kunuku ngo ndezinye nakabe president ora bagize president nawe mbona ibi nari karazana twomara amasaha 3 turiko turaharura aho rero dufite ikiganiro muri Buja TV cha 15h hariya naho muri ko mukorana babuze aho bahera ndabwira ati bene wacu cyandisubiza ijambo murazi rikino kintu ari ikintu bigomba kibe niho baza bakuvuga ko wita imbe oya je bitangura ndaguhaye nari bikunaniye none ndabigenza gucya ndabireka bipfe ariko ubukwiye kumusaba ujyanye no oya ayano none ga brother enda kwereka amasaha ntahagarara saa 9 tugeze kuba turi kuri television ni programme izwi tugeze saa 8 no 13h30 mugabo ndiko ndabona ibintu bariko barakora twoza gutora inzira nka saa 2 z'ijoro n'ikiganiro cyaheze watoya cyandabereka ikindi nzira man ivyo bintu byadutwaye n'isaha n'inusu n'isaha twari duhejeje ndabifise ngaho mengo ibipapuro ndabifisanye ndabifise ngaho ibipapuro twahuriye ndabereka pupu ati yego kandi bya bintu nibyo ndabereka formule papuro twahejeje Arvera wa mbere wa kabiri yuta wa gatatu kiriku wa kane 10 baba barabonetse abari munsi ya 10 twiriwe turanaharura ko nta mwanya wari uhari kuya duterere 10 premier urabyo nuko reba bigomba kumera juri kabirimwe abantu baba bazi ico barondera kandi ibintu byose nakoze bya mbere byaba biri ku nyungu z'uruganda hamwe ibintu bigaca biba ku nyungu z'ariko bara participer
Urabyumva niyo mpamvu rero ama competition yose aba niba iki kibazo ivyo bya umbagize bya best influencer sivyo uwo bibaza babiteguye ishwari bagamici urabyumva ko gico nzo cyo nari yandikishije muri irebe yego nari mu yandikishije mugabo nuko niyandikije ndiko ndategura super beat award mugabo n'ubuhombaza ati kuko utabandanije kuko babivuyemo ntavyo nzi je nisanze gusa ntari mu babandanya kandi narabikunze ntangorane abo yavuze V8 yaragarutse avuga mbaye haga wewe ku mahigwe utanga urana yuko mbaye haga yaje amakiyandikisha yari gupasa ega mbaye haga ntubone akora ama content ndeho ugiriye ko no uramushira mu bantu indira gati mbaye haga ga numwubahwa man mbaye haga n'umukadre de l'état bro ga numu directeur general kandi afise ivyajejwe mu gihugu gusa ni hamwe uvuga uti hariho ikintu kiba gikenewe avuga ati ikintu sinokibona sinobona igihugu kiriho kiragirizwa ibinyoma sinobona mbona yuko nshobora kuzibira hama ngo ntabikora iyo mvuga neza yuko mbaye haga kumushira mu ba influencer sivyo vyiwe oya gusa mugabo gende mu influencer mugabo mbaye haga pastor kandi abapasiteri n'aba-influenceurs kubera n'abantu bari hajya kugira bafise aho bakujana barafise inzira bariko baragushiramwe ngo na 2015 ngo n'abapasiteri barabigizemo uruhara kugira abantu bagumura et voilà mbaye haga n'umu influenceur mu nzira y'Imana yo kugorora kubaka imitima n'umu influencer ega burya mu gihugu umu influencer wa mbere ari nk'icyo mukuru w'igihugu kuri baduha intumbero natwe influencer nkako urabona nk'ubu ari nk'abajene dufate nk'ibi by'uburimi okay burya kweri je hari abapeti mbona bapinga neva uravyo nyamutipe namuraba ariko arapinga neva asanga umupeti n'umurimi uravyo dun akarapinga ngo urumva ngo tunegamo wewe uko ndakuzi wari kurima kweri none kurima wabikuye bas upetra tagasi yarim yashor arahaze ya muste ashitangura gupinga or iyo influence yayikuye kwandi kwanye n'icubahiro ukabona president arafashe isuka gute basi ni nkuko basi ukazobona abapeti benshi batamuyogira ama sport cyane n'abatahora bakora sport ntabizoba byavuye ni ibiro ndiko ndakubwira rero umu influencer burya bwa mbere abari nyecubahiro mukuru w'igihugu ibyo twe influencer murabibona gukora sivyo rero burya aba bo muri leta kubashira mu by'aba influencer no ayo ukategura ngo by'aba best influencer n'abaki burondera abantu ba influencer abahinde turi active ku mbuga dukoresha izi mbuga kumenya ati n'izi mbuga tuzikoresha gute ariko nambaye hagaraja ku marezo social mbaye haga urwa wambaye haga gutwa gute mbaye haganye urubuga rwiyo story Cina rubuga gwe ndabona kweri je na mama bamukoresha ibiganiro nta rubuga afise ashaka ko rufise mugabo nta rukoresha ko tuzikoresha oya aba influencers mbaye haga dabo kwanza kumushiramwe muri list y'aba influencer hama ntayitware umva ko ari cwero w'umwambuye ni nkuko iyo jewe rero bavuga ata ndabikubwira ni nkuko ubu ntahiganwa na rimwe gitirirwa ibyo bintu nzofa nsubiriye kujamo uratanze kuko arabantu hari abantu ushobora kuba uri mu bintu kuba bafise intumbero yo gukwambura icubahiro ni ibintu ndiko ndagenda mbona ubu ako simbizi ibyo bintu ubibonye muri uno mwaka après 2025 nakuye ko ari umwaka w'intambara sinabikubwira no twarize tanga umuco rero ati rero ubu ntuzosubira mu bintu byabaye oya jewe nta bintu by'ama competition nzofa ngiyemo kuyakurikirana canke oya nta kintu bitamo ndihiganwa oya jewe ukeneye kunshimira no kuzobona yuko nakoze un point nta muntu duhigana atabibonye jewe urumva bwa mbere biya bintu bya najamwe nabijamo mvuga ati ni support ikintu ndakirimwo kibe credible simbize nawe no kujya navyo nyene wagomba kujya oya
ikintu kiza kunya kijambo sinjamo none nk'uno muntu ambwiye ati wanda kurunkire bonani 2025 wavuze ko ari umwaka w'abapambanye hariho abantu bariko barapambana simbizi ntuhariye aba bakiye ko nabandi ubwo si ubwo uvuga ati ahantu nanje ndiko ndasaza jewe mu bintu ndimwe nta muntu umwe duhigana ko nabo twohiganwa ngenda bazana none nk'umuntu nzanye muri game hamuga cumbwira ngo mpiganwe nawe ntumva yuko najewe hari jewe gushika ino saha ikintu nakijamo for supporting ndanabivuga ibi bintu ndabirimwo kubera aba ni soutien n'intererano mba ndabahaye izina ryanje ririmwo wana ndakwereke muri Superbat wanda nakubwira yuko ari higanwa gari riri ku murongo abari Dramati narakunze ijambo yambwiye Dramati niyo kumusinyisha kontra yambwiye ati ibi bintu sindabigiyemwo ngo nje ukompete no ni for support kugira berekane ko iyi ide mwazanye ndayishigikiye hajya ari umuntu aba muri competition gusa kubera ide ayishigikiye babyo niyo mpamvu ataburenganzira ndawo mwe twa dufise bwo guhemuka kuko n'ikintu cyari gishigikiye n'abarirenze none Dramati ko atatowe bisigura ko mwamwambo icubahiro oya Dramati ndakubwiye yuko iya ni competition yabaye ku mugaragaro n'abari ko barahiganwa bari bazwi okay none mwari muzi ariko barahiganwa none muri Superbit Award nawe rero azoraja muri ayo makoro rero urumva gushigikira hariho impamvu ndakubwiye yuko atama competition je nzojamwo naho competition naho ni nayijamwo umenye ko nzoyijamwo bampaye droit yo gukoresha bampaye amafaranga angana n'uburenganzira bwo gukoresha izina ryanje mu bintu bari kwarategura ukeneye yuko izina ryawe rihera kuranga bizovana n'agashimwe azoba ariko baratanga mugabo ari go urasanga na competition batanga bashobora kuba batanga miliyoni 3 mugaje ugira competition ndayije bampaye miliyoni 10 bizovana n'inyungu iyo competition izo bikeneye kugera kuko benshi bategura ihiganwa bafise brand bagomba kuduza sivyo iyo brand rero iza kudugira ku izina ryanje turagira amasezerano turagira amasezerano nakubwira ati ego ndemeye kuja mu ihiganwa mugabira ihiganwa kugira ndarijemo ayanje ngaye ivyo bikora kuri twebwe twamaze gutahura agaciro k'amazina dufise muzoshira muri competition urumva ngo ubu ntavyo kubembereza no mwaka base 2025 neko ndacha doctor ariko simbizi PhD wibuke uko imyaka myinshi igenda niko umuntu izina ryiwe naho aba ari umu influencer digiriki riguma rija hejuru ayandi mazina arija hejuru nivyo bigomba ko bizapfa bihingabanye nk'ijya izina rimaze kunyinjira naje mu byanje aho turafise aba influencer bro ngira umuntu mu influencer uzi amaze kwinjirira mu byanje mbwira izina rimwe mbwira umuntu umwutsi amaze kwinjira mu byanje niwe waratahanye agashimwe mu competition amaze igihe je nta competition nakubwiye ati nta competition njamwo ivyo nayandikishijemwo kwari gushigikira umugambi abatewe rero nibajyanye uravyumva mugabo rero ndakubwiye ati ivyo nkora jewe influence ngira negari sinagiye gusenga none kamera ntiyambonye tu iyo nibereye mu isinzi ry'abene gihugu kandi ntiwavuze ngo nkamera kandi sinavuze ngo nkamera kandi video yasanze import urukura bitahura inyenyeri naho yoba ari mwiwese iraka inyenyeri naho yoba iri mwiwese iraka urayibona twatagari ikintu ubikunda simbizi bakora urabyumva plus bayizimya wizi nirazima je naho nzopfa bazovuga bati imva yasimbitse yewe niko biba bimeze kubera n'umuntu azobapfuye hari umuntu apfa bakavuga bati je naho nopfu no munsi je unyene nopfu no munsi
igihugu cyose cyomenya yuko napfuye. Simbizi wewe. Naho wapfuye umuntu. Ego igihugu cyose cyomenya ati simbizi hari umuntu yapfuye. Nabo bashoboye utanamuza basi simbizi uri kuri yemera na. Bro ubiriza man. Bo bimenya kabisa. Hari umuntu yapfuye. Tubwire Jesse nagusaba byinshi. Hari umuntu yapfuye. Tubwire ibintu bibiri wewe umaze gukora mu gihugu cy'u Burundi. Je ntabyo nzi nimwe mu bizi. Ege mwe nimwe mu bizi. Gusa none unyemeza. Wewe urabizi. Oya. Ubiriza. Oya tubwire. Ako example no. Ariko example wavuze. Igengera mariage. Igengera mariage. Cyane oya duhere kwanza kuri dot. Okay. Naramubwiye Satobi, ni Satobi. Ngo musore indirimbo ntuyisohore mfise dot. Ntuyisohore mfise dot. Uwo ni Satobi. Kuko indirimbo yawe iraryoshe. Mbwa ukiyenda ukayisohora ntahiza guca. Nagiye nagimizo yani no iramitana yasohotse umunsi gingira dot. Okay. Naramubwije uko ni Satobi ndabigusabye nyene wacu. Indirimbo yawe iraryoshe. Yisohore neza iyo ndirimbo. Rindira dote yanje ivemwo. Kubera dote yanje iraza kuyimira ntawuza guca kubera imbuga zose. Baze ko bandika ati simbizi yarongoye. Uvugana barongoye mututsi kaje. None kurongora umututsi kazi ni content. Urumva bro? Ni dote. Kuri mariage. Okay. Kuri mariage yasohotse indirimbo yanjye. Sinibuka umuntu yasohoye yiyahuye ambwa ati reka ibyo bintu. Mengo ni Fizo yarasohoye ikintu kuri mariage. Urumva bro? Yeah. Bazi ko imboga zose ega ndi content. Bro bazi ko ndi content. Hamwe. Apana hamwe. Jendi man na abc de jendi content. Ibyo nakoze rero bituma mba content je ntavyo ndi. Niyo nabwiye ko n'urupfu rwanje. None umva nkawe bakujanye muri interview ati tugomba tuguha akazi. Uvuga ibyakazi none nuko wowe. Atakazi nsaba kuba bakundunga gusaba akazi kiki. Reka simbiza aho wo guha igiti muri presidence yo hapa. Iyo decree wowe bakubwiye muri presidence ko yenda gusaba akazi. Hari umunsi muri gero wana ngo oya baraguhamagaye. Oya ndakubaza ikintu kimwe. Ega muri presidence akora ama decree. Bari gero ubona umuntu agenda gukora interview ya decree. Ya barashaka. Yene shwera mukuru w'igihugu akwiyumviriye n'uburi ngaha nta interview ukoresha. Mane reka kunjana muri Rodrigue ati gico gikorwa kimwe basi. Ni sinyatire gusa sinya ati Rodrigue no musura bayi. Kandi ntwarira nta bindi. Wa interview muri presidence bayibonye. Hehe ryari uramaze ko yumva. Simeze nivyo mwikura mu ubwenge. Oya je nakazi nsaba. Wowe urabibuze ibyo. Umviriza brother niyo nakubwiye none tuzahendaye. Ubu nopfa ntuze gufilma antelema wowe. Jewe nka yagate. Je nka yagate k'umukunzi. No. Sumukunzi. Ni inyungu zawe zo zikuzanye. Antelema yanje yo kugaburira pe. Kagagati nyakamera. Ubiriza brother. Je mariage yanje yaragaburiye aba content creator. Sivyo? Mariage yanje gwera kuri dot. Dot yanje yaragaburiye aba content creator. Eta civil yaragaburiye aba content creator. Mariage yanje yaragaburiye aba content creator. N'urufu rwanje ruzobagaburira. Mubikunda mubyanka urufu rwanje ruzoba. Peu importe Imana gusa izomfashe gusa mfe ni the games. Nafira mugashe nazoba ingora. Ni wapfa with the games ya. Aba content creator nishwa n'urwanje urupfu rwawe peu importe ugari rwose nopfa nyene rumwe basi rwa rufu ikiziga bakibona. Shayo bari content nimo. Brad bari content. Views n'abanyarwanda bokuraba jewe mpfuye. Uronka babiri. Ventura hari nk'umunyarwanda avuga ati cyo kijama nk'ubu ubona nyene ngo girapfuye. Bose ubona ama federal artifice mu Rwanda. Bonane yawe no yociba. Barabyifuza barabigwaye mugabo. Uraza utunama. Baba mu tunama. Ugacanga mu ngo mbe ngo azopfa ryari. Urumva ko Ega arabajama ngo azopfa ryari. Bakibagira yuko n'abankunda nabo bavuga bati none atera imbere gute.
tumuteze imbere gute abankunda ati tumuteze imbere gute abanyanka nabo ngo azopfa ryari bamwe ngaha bari masjara abapasteri ryari bara 10 bamaye imisi ne bisonzesheje bansengera gusa ngo ntagate bijuru telefone uko iri hariya nari kukwereka urazi umupatiri patiri yambwiye ati bonane ndakuronkiye ati mpari mikashi ndagoye bonane patiri peti abapasteri abo bose bansabira imihezagiro gusa aba wowe kuraje mu bunama bwawe ngo azopfa ryari azopfa hageze mugabe yo contenir n'ababikira wabibagiye nukuri jewe umuntu wa mbere yamaye bonane patiri yamanyandikira ati mwananje urakomeye none simbizi vewe turumva ko atihenze nta mupatiri wo twahuriye twari kumwe twahuriye ntabonye ko yashiye amezagira amwe imbere ya premier ni amezagira bro je ndo umuntu nzi gusaba umuhezagiro kwa ndazi neza yuko abanyanka bahari kandi abanyanka ni poa turakundana tu vewe iti rero ntiyihenze ko kwicuza kuba donc ko avuga ati nateguri oya jeve witaho mpagaze na nategura ivyiwe hama adushiremo dushimi kirabyo ngo uza gukoma uza kugira commentaire ku bintu utazi nabandi ibyavunya abandi ngo ntuzi nguvu yabishizemwo ntuzi nakimwe gacuzuje uje wari uwo muco nari nkeneye mbega ku ruhande rwa simbizi mbayahaga mubona gute mu kurangiza uvuze ati mbayahaga numwuba yari kubijamo nanje ati nimba keneye yanuzeye naje yari support je navyandikishijemo kubera wayiteguye n'umugenzi okay wayiteguye best influencer n'umugenzi mwene radio mwene irebe company n'umugenzi n'umugenzi wanje ambwiye ati okay jewe nta mpamvu nimwe yotuma ntiyandikisha mu bintu vyawe mugabo urumva ubu evenement yiwe yamaze gukura sigara nka sponsor menshi urumva nta evenement nzobusubiramo no mu mwaka uzane ninayibona ihari nzombwira ati kugira evenement ndayijemwo umeza haje ifo dutezanye imbere ubu kugenda evenement kugira nje muri competition igiciro cyane cyo kujya muri competition ni nayo kandi ivyo ni ibintu buri muntu wese afite izina kuye kwiha thank you asante sana.